iri higanwa tugiye gutanguza ryo gutora umwigeme Miss Burundi, umwigeme umurundi kazi wese azokwibonamwo, umwigeme azobera ambassadeur abigeme n'abakenyezi bose b'i Burundi niwe tugiye gutora. Naho tuvuga ngo tugiye gutora umwigeme, uwo mwigeme ni umwana wacu, ni mwene wanyu, ni musaza, ni mushiki wanyu. Uwo mwigeme azogendera akaranga ku Burundi, aho aciye hose afise idarapo ry'u Burundi, yitwe Miss Burundi koko, atuje imbere aho bamubonye bose bavuge bati burya ni Burundi. Mu gutora uwo mwigeme hazokurikizwa ibitari bike, ibyitegerezo byinshi, kuko uwo ni modele w'abantu b'abarundi kazi bose, n'abasaza biwe bazobona yuko ari image modele y'umukobwa, umwigeme umurundi kazi. Turasaba rero ko umugwi ujejwe gutora uwo mwigeme wobikora mu butungane, batore koko ubigenewe, batore koko umuntu abarundi n'abarundi kazi bose bazovuga bati ngurya ambassadeur wacu, ngurya umurundi kazi yatowe ngo abe Miss Burundi. Ubu rero tuvuga tuti uwo mwigeme azotorwa, ntazotorwa gusa kubera ubwiza Imana yamuremeye, azotorwa hisunzwe byinshi, azotorwa bishinze ko nukuri umurundi kazi akwiye, akaranga ku Burundi akagendera, kandi afise ubukerebutsi, agazoshobora kuba n'imboneza mu bandi bigeme bose. Nico gituma rero kuri uyu munsi aha turi twese turi ngaha turindiriye n'igishika umunsi uwo mufasoni umwigeme w'umurundi kazi azogira agatorwa tukamubona.